Uwo muco watanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 aho mu bihugu bitandukanye bawukoresha mu nkino zihuza nk'intara canke inkino zateguwe n'amashirahamwe akomakomeye mu gihugu canke amashirahamwe akomakomeye mu burere bw'ibihugu. Rero uwo muco naho watanguye uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 ntiwagiriye kuba rurangiranwa ku isi yose nkuko tubibona no munsi, ariko wagiye kuba rurangiranwa mu mwaka wa 2022 mu kiringo c'inkino zo guhiganirwa igikombe c'isi. Muri ico gihe muri uwo mwaka ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA ryagiye hamwe n'ishirahamwe ryo gukingira agateka k'abana UNICEF aho bari mu gikorwa cyo kwamamaza ico bise Say Yes for Children, aho bari bafise ihangiro ryo kugeza ku yindi ntambwe ikingwa ry'agateka k'abana ku isi yose. Bacafata ingingo yo gukoresha uwo muco nk'ikimenyetso cyo kwemerwa kw'abana. Kuva ubwo rero uwo muco waciye ubandanya nk'igikorwa cyo gutanga ubutumwa butandukanye, ari naco gituma rimwe tubona yuko iyo barya abana binjiye mu kibuga binjira bambaye imipira iriko nk'ubutumwa bwo guhimiriza ibintu byo guhagarika intambara, guhagarika amacakubiri, gufasha abagwaye, eka nundi butumwa bwinshi bwo kwamamaza ibikorwa by'urukundo. Hambavu rero gutanga ubutumwa butandukanye, imigura akoresha ico gisata c'abana mu guca amafaranga ivyo dukunze kwita gukotesha. Kandi rero umwana afise uburambe mu guherekeza abakinyi yinjiza amafaranga menshi cane mu mugwi, kuko umwana afise ubwo burambe arihwa amafaranga canke iyindi migwi ikariha amafaranga uwo mugwi uwo mwana akomokamwo amafaranga arenga $1,000 ku mwana umwe kandi mu rukino rumwe kugira ngo agende guherekeza abakinyi bo mu yindi migwi. Ikindi kandi amashirahamwe atandukanye arariha amafaranga menshi cane kugira ngo bamamaze ibikorwa vyabo bicishijwe ku mipira abana binjira bambaye. Ari naco gituma hariho imisi mubona yuko abana binjira mu kibuga bambaye imipira iriko amalogo y'amashirahamwe atandukanye. Ariko rero nyamukuru mu mpamvu n'ubumaro bw'uwo muco n'uburyo bwo kwigisha icubahiro no gukina mu bwumvikane, kuko murazi yuko kenshi hariho ingeso abantu baterekana iyo hari abana kugira ngo bashobore kubigisha kuzokwitwara neza nabo nibakura kuzokwitwara neza muri kazoza. Rero abo bana baba bahari nk'ikimenyetso cyo kwerekana yuko kuko bano bana bari hano urukino rw'umupira nago n'urukino rwo gukinwa mu cubahiro, mu bwumvikane no mu kwihanganirana kw'abakinyi. Muri make rero twosha tuvuga yuko uwo muco ari igikorwa cyo kwamamaza umunezero, ivyizigiro vyo muri kazoza eka n'amahoro hagati y'abantu. Nuko rero ubukurikira ubonye abana binjanye n'abakinyi uzocumenya yuko bafite insiguro ikomeye cyane, kandi uzorabe neza uzosanga hariho n'ubutumwa bugufitiye wewe wahisemo kuraba umupira w'amaguru. Naho ubutaha.